umva ukuri niko kutweza. Ukuri ni iki? Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho ca 17 ku murongo waho ni wa 17 haravuze ngo ubeze mu kuri, ijambo ryawe niryo kuri. Abantu b'Imana mwe murumva yuko ukuri ari Imana nyene, kandi ukuri ariko tugomba kwerezwamwo. Umva ukuri mbega kuvugwa n'abameze gute? Hari benshi babonye wambaye neza canke bakabona ufise amafaranga menshi bakiyumvira yuko uyu muntu avuze adashobora kuvuga ikinyoma, ashobora kuvuga ukuri gusa. Ukuri rero nikubonekera mu nyambaro, kubonekera mu afise amafaranga, nikubonekera ku bafise amashure menshi, nikubonekera mu bakene, ahubwo aho Imana igutumbereza hose ari ukuri, kuguma ari ukuri. Ukuvuze wese yaba ari umwirabure yaba ari umuzungu, avuze ukuri kuguma ari ukuri, ukuri ntiguhinduka. Umva ukuri. Nuko rero abantu b'Imana hari abantu benshi bazi yuko bagomba kwezwa bejejwe n'ibiganza vya bagenzi babo, bakumva ko ariho bokora umurimo w'Imana bameze neza. Umva ukuri. Yesu niwe kuri, Imana niyitweza yonyene, nabo bagomba kuba bokweza, nabo ugomba kuba wishimiye ko bokweza, nabo baba bashize Imana handi. Umva ukuri. Mu gitabo c'Abitesalonike ni gice caho ca 5 handitswe aya majambo akurikira. Mu gice caho ca 5 ku murongo 23 handitse ngo kandi Imana nyene amahoro abari yibeza rwose, kandi mpwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Iyo hamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Umva ukuri. Imana nyene amahoro niyo igomba kutweza twese. Abantu buntu nta mahoro bafise, nabo barayarondera amahoro, biga bayashaka, bakabona barosa amahera ariho baba barosa amahoro, bakabona barosa inzu nziza ko ariho baba barosa amahoro, bakabona barosa igiti ahantu runaka bakabona kumengo niho baba barosa amahoro. Ariko yo siyo mahoro. Imana niyo nyene amahoro, niyo igomba kutweza, kandi ikatweza mu buryo bubiri, ikatweza mu buryo bw'impwemu, ikatweza no mu buryo bw'umubiri. Umva ukuri rero, ntihagire uwo mushobora kwishimira atari Imana yonyene igomba kutweza. Umva ukuri.